nimba ufise ikintu wifuza gukora, nimba ufise indoto nini, ngubu ubutumwa ndagufitiye. Buri kintu cyose wifuza gukora, si buri muntu wese azogitahura. Ivyo urakwiye kubitahura. Nimba ufise imigambi yawe, si buri muntu wese azoyitahura. Ko wewe iyo wiyumviye ikintu yuko ushobora kugikora, ubwonko bwawe buraguha message yuko ico kintu gifite ubushobozi kandi ushobora kugikora. Ariko iyo ukibwiye uwundi muntu, abona yuko ico kintu kidashoboka, abona yuko hari ingorane nyinshi zotuma udashika kuri ico kintu. Kubera yo wowe ubwawe mu mutwe wamaze kugira igishapo yuko ico kintu utegezwa kugikora, kandi mu mutwe wamaze gucapa neza ukuntu ivyo bintu bizogenda n'ukuntu uzobikora. Ariko iyo ubwiye uwundi muntu ashaka guca intege, ni vyiza kubwira abantu uzi neza yuko bashobora kuguha motivation, uzi neza yuko bashobora kuguha impanuro z'ukuntu ushobora gukora ico kintu. Nturondere gutahurwa n'umuntu uwari we wese. We kora ivyawe, ukore cane, hanyuma ibintu bizogenda neza. Kuko ugutwe ngo uno munsi niwe azogusaba impanuro niwagera kuri ico kintu wifuza gushikako mu buzima. Nturonderwe gutahurwa n'umuntu uwari we wese. Kandi imba indoto zawe zitagutera ubwoba, izo ndoto zawe ni nto. Indoto zawe zitegerezwa kugutera ubwoba. Kuko umuntu arota ikintu kinini, kandi ikintu kinini kugishikako bisaba gukora buri gihe. Rero ni vyiza kumenya yuko atari buri muntu wese ashobora kugutahura ku kintu wifuza gukora. Rondera impanuro ku bantu uzi neza yuko bashobora kugufasha, bashobora kuguhanura ukuntu ushobora gukora ikintu. Si buri muntu wese azogutahura, ivyo urakwiye kubitahura. Bikora ibintu nubwo wumva umenga ntubishaka, ahubwo ubikore kubw'ineza y'akazoza kawe.